tubona musi umwe tubashimira abakunzi ba Bizacu TV namwe mwese mudangesha gukurikirana ibiganiro kuri TV yacu na cyane mwebwe mukunze kudukurikiranira hagufi kubijanye n'ibigendajoro ndetse no kumenya iyindi mibumbe izunguruka izuba ndetse n'indi mibumbe isanzwe iri kure y'izuba, aho tugenda tubicisha ko hano kuri channel YouTube ya Ibyacu TV. Wowe utaragira subscribe n'akanya kaza ko kubikora kugira ngo amakuru atandukanye uzoza urayaronkera ku gihe. Haraciye imyaka ishika 50 hakunze kugwaruka ko yuko umuntu yoba yaravuye hano ku isi arashika ku kwezi. Ukunyene twamatubona buri gihe mwijoro ucana hano ku isi. Ukwezi usanzwe guherereye hafi ku birometero 400 uvuye hano ku isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri muri misiyo ziswe Apollo, bivugwa yuko aba astronaute iyo tuvuze astronaute ni bajye bagenda mu maveso spatial bakagenda bogoga isi bagiye mu bigendajuru bakigenda ku yindi mibumbe bashika 12 baba baravuye hano ku isi bashika ku kwezi. Ukwezi gusanzwe ari kigendajuru kiboneshereza isi na cyane iyo hageze mu ijoro. Kuri ubu inyuma y'imyaka ishika 50 mu kuvuga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ubwo izino misiyo zahagarara gushika mu mwaka wa 2022 zino misiyo harahaze neza na neza imyaka 50, ariko imbere yaho kuri Donald Trump yongeye kugarukana kino cyumviro cyo gusubiza abantu ku kwezi, ndetse mu kwerekana yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kimwe mu bihugu by'ibihangange ndetse bishoboye. Nkuko tubigarutseho mu kiganiro twatangiye kuba hano kuri channel YouTube ya Ibyacu TV, mushobora gusanga kuri channel yacu ya Ibyacu TV. Uyu munsi tugiye kugaruka neza na neza kuri kamwe kandi kuri misiyo yiswe Artemis yiteguriye gushikana umuntu ubundi bushasha kuri kwezi, aho ino misiyo yiswe Artemis hategekanijwe Artemis ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane ndetse gushika no ku ya gatanu. Ndabibutse yuko umuntu wa mbere yatanguye gushika ahonyuza ikirenge ku kwezi nkuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibitangaza ari Neil Armstrong, akaba yarahonyoje ikirenge ku genekerezo rya 20 z'ukwezi kwindwi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda, ariko inyuma yiwe hakaba harakurikiye abandi bashika 12. Nkuko twatangwe tubiganira, NASA canke ikigo gikora ubushakashatsi mu kirere National Aeronautic Space Agency ngo gifise ihangiro cyo kongera gukora amateka ndetse igasubiza umuntu ku kwezi nkuko cabikoze kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri. Kino ciyumviro kikaba cari carazanwe ubwa mbere n'uwari umukuru w'igihugu caho Kennedy John Fitzgerald. Uyu akaba ari we yatanguje kino ciyumviro, kikaba caragiye mu ngiro. Ibi ariko nubwo bivugwa yuko boba bagiye kuja ku kwezi, burya ngo ihangiro zo kuja ku kwezi gusa, ahubwo harimo no kuja ku mubumbe wa Mars, naho bivugwa yuko hashobora kuba hari ubuzima, ndetse mu bushakashatsi bumaze gukogwa n'ibigendajuru bimaze kurungikwayo ngo hoba hariho amazi. Steve Swanson amaze kuja mu kigendajuru ca International Space Station, ikigendajuru gikorerwamo ubushakashatsi gisanzwe kiri hejuru yacu ku mitwe ku birometero 100 n'uvuye hano ku isi. Yemeza yuko ihangiro ryo kuja ku kwezi ari nko kwifashishwa gusa, hanyuma bakazoshika kuri Mars bitarenze mu mwaka wa 2030. Steve Swanson umaze kuja muri International Space Station inshuro 3 akoresheje ikigendajuru ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ca Space Shuttle Flight STS-17
na STS 119 hamwe na Soyuz Flight y'Abarusiya TMA 112M. Yagize ati ihangiro nyezina ryacu ni Mars, tugiye kwifashisha ukwezi nk'igeragezwa kuko misiyo yo kuca kuri Mars isanzwe igoye, bigusaba imyaka 3, ntugenda ngo uce uvuga ngo uragaruka ubwo nyene, bigusaba amezi 8 canke 9 kugira ngo ushikeyo, bikagusaba n'imiburiburi ukarindira amezi ashika 15 kugira ngo isi n'ukwezi na Mars bibe bihagaze neza kugira ngo ushobore kuba wogaruka. Tuzokwifashisha ukwezi nk'igeragezwa, ariko tuzokwifashisha ibikomoka ku kwezi tukabihinguramo igitoro. Ibi byose bikazodufasha kungena ikiremwa muntu kizoba ku mubumbe wa Mars. Kwigenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2019, Jimmy Brandstein yavuze ko misiyo ya Artemis izotuma kandi umugore wa mbere agera ku kwezi akashika, kuko muri misiyo ya gatandatu kuva mu mwaka wa 1969 kugera mu mwaka wa 1972 zabaye nta mugore yari afise ubushobozi ndetse n'isuzumwa rikomakomeye byari gutuma ajanwa ku kwezi, kuko umugore yatanguye kuba ashobora kuba yoja mu igeragezwa mu mwaka wa 1978, naho misiyo za Apollo zikaba zari zarahagazwe mu mwaka wa 1972. Ariko ku igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2023 hatowe abantu 4 bazokwifashishwa bwa mbere muri misiyo za Artemis ya kabiri, harimwo abantu bazovana hano ku isi bakarungikwa ku kwezi muri misiyo ya Artemis ya kabiri. Tubibutse yuko misiyo ya Artemis ya mbere yoyo yabaye ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022, aho yagurukijwe kuri NASA's Kennedy Space Center, aho harungitswe yari ifise misiyo y'imisi ishika 25 n'amasaha 5, ikaba yaragarutse no ku isi ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2022. Abano bantu 4 rero bakaba aribo bamaze gutorwa. Muri bo uwa mbere yitezwe yuko azoza muri no misiyo ya mbere akaba yitwa Hassan, akaba yitwa Victor Grover, akaba azoba asanzwe ari mu pilot. Reid Wiseman azoba ajejwe commandement. Jeremy Hassan umunyakanada azoba ajejwe ubushakashatsi biciye muri Canada Space Agency, hamwe n'umugore azoba ajejwe ubushakashatsi Christina Koch. Aba bose bakaba batowe mu nama yabereye i Arlington, akora ikigo ca NASA gikora ibijanye n'ubushakashatsi mu kirere NASA's Aircraft Operation muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara ca Houston. Aba bose rero ko ari 4 bakaba bamaze n'imiburiburi kuja mu kigo gikora ubushakashatsi mu kirere inshuro zirenga 3, bakaba bitezwe ko mu mwaka uza wa 2024 bazohaguruswa mu kigo ca Kennedy Space Center i Florida biciye muri Space Launch System SRS kuri pad 38B mu kigendajuru ca NASA's Orion spacecraft, hanyuma bakarungikwa hejuru mu kirere. Wiseman Reid azoba ari komanda, afise imyaka 47, akaba amaze kumara imisi 139 mu kigo ca ICC, akaba avuka i Baltimore, akaba akorera mu kigo ca NASA's Astronauts Office kuva mu mwaka wa 2020 kugera mu mwaka wa 2022. Naho Victor Grover we akaba ari umwirabure wa mbere azoba agiye mu izi misiyo zo kuja ku kwezi, akaba afise imyaka 46, akaba yaratanguye kuja gukorera mu kigo ca NASA's mu mwaka wa 2013, akaba amaze kumara mu kigo ca ICC International Space Station imisi 167 mu mwaka wa 2021, akaba avuka i Pomona muri California. Naho Hassan Jeremy akaba asanzwe ari umunyakanada, we afise imyaka 47, akaba yaratanguye gukorera ikigo ca Canada Space Agency mu mwaka wa 2009, akaba ari umusirikare w'ipete rya colonel agwanira mu kirere Royal Canada Air Force, akaba yaravukiye i Ontario muri London. We akaba yakoze ubushakashatsi bwa aquarium underwater
Rab mu mwaka wa 2014 akaba yatowe biciye mu masezerano ya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Gateway Treaty. Naho umugore wa mbere azoja mu kwezi akaba Christina Koch, umugore rukumbi azobatanguriye abandi muri izi ngendo. We akaba afite imyaka 44, akaba yavuke i Grand Rapids ni muri Michigan, akaba yaciye akurira i Jacksonville muri Carolina ya ruguru. Akaba yaratanguye gutorwa kuba astronaut mu mwaka wa 2013, akaba ari we mugore amaze guca agahigo ko gukora izindi mission zo kuja muri mu kigendajuru gikora ubushakashatsi mu kirere ca ICC. Akaba yaramaze imyaka imisi amajana 328, akaba asanzwe ari umu engineer, akaba akora mu kigo gikora ubushakashatsi mu vyerekeye inyanja National Oceanic and Atmospheric Administration cyangwa se NOAA. Mission za Artemis rero akaba ari zitatu, imwe ikaba yarabaye umwaka uheze umwaka wa 2022, naho izindi zikaba zitezwe kuzoba mu myaka ikurikira. Izoba mission ya kabiri zo mu mwaka wa 2024, iyindi mu mwaka wa 2025, hanyuma kazoza iyindi izo mu mwaka wa 2026 n'izo mu mwaka wa 2028 ya mission Artemis ya gatanu. Artemis ubwayo ni mission iteguye ku buryo hatazoba kwibesha, niyo mpamvu ubona NASA yamaze gukoranya amakompanyi ashika 3 akora nk'ayigenga kugira ngo afashe byuzuye muri izi mission za space muri mission za Artemis. Muri zo hakaba harimo SpaceX, Elon Musk, Axiom hamwe na Blue Origin ya Jeff Bezos. Bose bakaba ari bamwe mu bantu bakomeye cyane mu bijyanye n'ubutunzi, ariko kandi bakaba bafise ibigo bikora ubushakashatsi na cyane cyane mu kirere. Bakaba barinjiye muri zino mission za Artemis. Artemis nka mission igizwe n'ibice bitatu, aho hariho ikirerozi cyangwa se rocket cyangwa se fize irerura, aho aba astronaut bikira ako gace bikiramo kaba kitwa Orion spacecraft. Aha akaba ariho rero bagenzurira mission na za rocket, ikirerozi nyezina kibafasha kuva ku isi, aho ibinyengufu vyivangavangira bigatuma ikigendajuru kiduga kigashitsa abantu biciye muri space launch system. Kikaba cifashishwa n'ibice bitatu cyangwa se segma zitatu, hariko na booster canke igitanga inguvu kugira ngo zibashe kurerura iyi Orion spacecraft. Ibi rero nivyo bituma astronaut abasanzwe ari muri Orion spacecraft abasha kuduga mu kirere. Mission ya mbere gusa yo nta muntu yari sanzwe irimwo, ariko mission ya kabiri na mission ya gatatu izi zikaba zari zisanzwe zirimwo abantu. Mission ya mbere yabaye ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 kuri Kennedy Space Center muri Florida ku kigendajuru ca Launch Complex 39B. Inyuma y'imisi 25 rero ikaba yaragarutse igwa mu kigendajuru ca Mexique, ikaba yaraguye mu nyanja ya Pacific ni mu nkengero za Mexique hafi ya California. Ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 rero akaba ariho kino kigendajuru ca garuka ku isi. Ni urugendo cakoze ni ibirometero miliyoni 2 n'ibice bitatu, bikaba byabikozwe muri no misi ishika 25 n'amasaha 5. Ino mission ya mbere ikaba yagize 6 total. Mission ya Artemis ya kabiri yo izoba itwaye aba astronaut bashika 4 nkuko twabigarutseho, ikaba izomara imisi ishika 10 aho kuba 25 nkuko iya mbere yamaze. Ikazoba itwaye abantu bagenzura nimba koko systeme zikora neza, ikazoba mu mwaka wa 2024. Mission ya gatatu niyo yitezwe ko izoshikana umugore ndetse n'umugabo wa mbere n'umugore ku kwezi, aho hazoba ari kumwe n'umugabo mu mwaka wa 2025 bazoshika mu bumanuko bw'ukwezi, abizosubira kwandikwa mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bashikanye abantu ku kwezi. Ni mu mwaka wa 2025 gusa kugira izi mission
zizoshoboke hari byinshi bitegezwa gukorwa no kunonosorwa nk'uko kuri ubu hazoza ikindi kitari kimenyerewe muri Mission Apollo ya mbere yabaye, aho hazoba hakoriho ikigo gikora nka ICC citwa Lunar Orbital Platform Gateway, naco kikaba kizokora uku gukurikira nk'uko tugiye kubigarukako. Lunar Gateway izoba imeze nk'ikigo gikora ubushakashatsi mu kirere, ikaba izokora kuri mission igira gatatu, ariko kandi ikaba izoguma ikora no ku zindi mission zitandukanye, ikaba izogumayo nk'uko ubu bimeze muri International Space Station canke se ICC. Aha rero akaba ariho abashakashatsi bazoshobora kuzoba bakorera. Iki kigo kikazoba kizoshobora kwakira abashakashatsi bashika 4 canke 3 bazoshobora kugumayo igihe cyose babishakiye, bakazoshobora kucifashisha kujayo bava hano ngaha ku isi baja kuri ico kigendajuru ca Lunar Gateway, canke bagashobora kuva hano ku isi, kuva muri kino kigendajuru bagaruka hano ku isi. Ni nk'uko kandi bashobora kucifashisha bava kuri Lunar Gateway bava kuri ico kigendajuru baja ku kwezi, canke bava ku kwezi baja muri ico kigendajuru. Ibi vyonyene ngo ntizoba bimaze, kuko kugira birerugwe bazo kwifashishwa ibireruzi bizoba vyakozwe na SpaceX ya Elon Musk. Igeragezwa rya mbere rikaba ritagenze neza nk'uko tubigarutseho abagudukurikira cyane ku rubuga rwa Facebook. SpaceX rero izokora Space Launch System, naho Blue Origin ya Elon Musk ya Jeff Bezos ikazokora Lander, canke ikizotuma abantu bava muri Lunar Gateway bashobora gushika ku butaka bw'ukwezi, canke bakava ku butaka bw'ukwezi baja kuri Lunar Gateway. CNN yandika yuko Jeff Bezos yahawe ikiraka cyo kubaka aka ka Lander kazo kwifashishwa muri Artemis ya 5 mu mwaka wa 2028, aho hazokoreshwa ku nshuro ya mbere nyuma yuko kazoba kamaze kuba kageragezwa kuri mission zitandukanye nk'uko CNN ivyandika. Blue Origin ya Jeff Bezos rero asanzwe yaranashinze Amazon, avuga yuko bugakora azo kwifashisha n'abandi basanzwe bakora za rocket canke basanzwe bakora za robo, harimwo Lockheed Martin, Draper Boeing, As Robotic, Honeybee Robotic, Contact hamwe n'abandi basanzwe bakora za robo. Bakaba basinyanye n'ikigo ca NASA yuko bino bizotwara miliyari 7 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Jeff Bezos akazotanga miliyari 3.5, naho ikigo ca NASA kazotanga miliyari 3.5. Biri mu masezerano yasinywe ko kwigenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2023. Bill Nelson arongoye NASA yagize ati, twifuza kugira ubushakashatsi mu buryo buhoraho ku butaka bw'ukwezi, niyo mpamvu twasinye aya masezerano. Mu 2021 SpaceX ya Elon Musk nayo yari yasinye amasezerano na NASA aciye miliyari 2.9, azokorwa robo izo kwifashisha mu kigendajuru ku kwezi, ariko inyuma y'igeragezwa ryase bishoboka yuko yoba yatewe umugongo. Ikaba ariyo mpamvu ikigo ca NASA cahaye inzira ikigo cha Blue Origin kugira ngo kibandanye gikora ubushakashatsi ndetse kizoshobore gushikana abantu ku kwezi biciye muri Human Landing System. Ibi bikazoshoboka bitwaye amafaranga atari make. Izi kompanyi no kwari zibiri zigiye kwifashishwa gushikana umuntu ku kwezi bitarenze mu mwaka wa 2025, mu mwaka wa 2025 ndetse no mu myaka izokurikira biciye muri Artemis ya 4 na Artemis ya 5. Uyu munsi rero nize ko mwashoboye kumenya kamwe ku kandi kuvyerekeye zino ngendo zo kuja ku kwezi zateguwe n'ikigo ca NASA.
inyuma y'imyaka ishika 50 tubigarutse ko nize ko mwaje gutahura. Mugire subscribe nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muzoze mayaronkera ku gihe. Mugire share, like na comment, mugire na subscribe. Reka tubashimire ko mubanye natwe.